Uruhare muri rero canke mwaramutse bivanye naho muherereye mujora ko tudasanga kuri Kiyago Campus TV nkuko bisanzwe ngo musanzwe bimenyereye. Wowe utari yabonesha ni uyabonesha nawe yabonesheje umukiriya wacu turagushimira cyane kandi uwo muntu w'umubaho. Nuko muyibuke gushaka kuri like, s'abonner, partage, commentaire kuri kino kiganiro. Ubwa mbere rero umuntu atari yabonesha afungure kuri subscribe. Ntibageye kandi no gufungura inzogera. Nuko no museje gatuganire byinshi bijanye na intambara muri Hezbollah. Aho tugira tuyagena cyane kubijanye n'urupfu rwa Hassan Nasrallah. Mbega uri nyuma y'urwo rupfu ninde? Mbega ninde yamwishe? Mbere na mbere dusangwe twihanganisha umuryango wa Hassan Nasrallah ndetse n'igihugu ca Liban. Cyane abanyagihugu muri Hezbollah. Tusubire inyuma cyane ku mateka ya Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah yari umuyobozi wa Hezbollah, akaba yapfuye afise imyaka 64. Akaba yavutse itariki 31 z'ukwezi k'umunani 1960 muri Beirut mu gihugu ca Liban. Akaba yari afise abana batatu n'umugore umwe. Mu bijanye na politiki, Hassan Nasrallah yatangiye gutwara canke se kuba umuyobozi wa Hezbollah kuva mu 1992. Yamenyekanye cyane mu guhangana n'ingabo za Israel no mu bikorwa byo kurengera inyungu z'abanyagihugu babasha muri Liban. Hassan Nasrallah ni ingabo yagiye ihura n'ibibazo byinshi cyane, harimo ibitero by'ingabo za Israel n'ibibazo by'ubuyobozi mu gihugu. Itariki 28 z'ukwezi kw'icenda 2024 ni umunsi wabaye mubi cyane mu ku banyagihugu ba Hezbollah, aho neza na neza Hezbollah yemeza ko Hassan Nasrallah yapfiriye mu gitero c'indege ca Israel. Hassan Nasrallah yagiye amenyekana cyane ko yagiye akoresha ikoranabuhanga na cyane mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Hassan Nasrallah ni umwe mu bagabo bagiye bacunga neza umutekano w'abanyagihugu, ibikoresho byabo ndetse n'ubutunzi bwa Hezbollah ku buryo buteye igomwe. Uruhare rwiwe muri ino ntambara ya Israel na Hezbollah, Hassan Nasrallah we byakomeje kumugira rurangirana mu mateka y'intambara zo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no kw'isi yose. Tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho haba inama rukokoma y'ibihugu byunze ubumwe. Ku munsi wa gatanu neza mu masaha y'igitondo niho Benjamin Netanyahu yari arindiranywe igishika muri New York. Benjamin Netanyahu yaraje kwitaba inama rukokoma y'ibihugu byunze ubumwe. Ariko imbere yuko aja muri iyo nama hari amajambo yavuze agaragaza ko Israel atagiye kwibabarira na gato. Aho yavuze ko Israel itaruhuka kuguma itera Hezbollah. Mbega ko Hassan Nasrallah byasa ko ariwe yari ku mutwe wa Hezbollah, mbega bizogenda gute? Tukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, neza muri New York. Imbere yuko Netanyahu ashika, abanyagihugu baho barerekanye ko batanezerejwe na gato n'ibikorwa bya Benjamin Netanyahu. Garuke kuri cya kibazo c'ivyo Benjamin Netanyahu yavugiye ku kibuga c'indege atarashika muri Assemblée Générale des Nations Unies. Ati politike yacu iri ahagaragara, si vya bindi vyo kwinyegeza, oya nta namba. Yongera avuga ati tuzobandanya gutera Hezbollah gushika yaho n'abanyene bikura. Ikibazo ni iki? Mbega ko Nasrallah yapfuye ubu bizogenda gute? Abanyagihugu benshi muri Hezbollah baguma bahunga, bapfa, abandi n'abakomereka. Tutaraja kure cyane, tugaruke muri Assemblée Générale ya Nations Unies. Aho Netanyahu yavuze ibintu bikomeye cyane kandi vyerekana ko Hezbollah atakintu na kimwe gisigaye kugira ngo isibanganywe yose. Bamwe mu bari muri iyo nama bakibona ko Netanyahu ahawe ijambo baciye bahaguruka. Hasigaye abaperezida bo muri Afrika ndetse n'abandi bemera Netanyahu n'intwaro yiwe. Mwumvirize amajambo Netanyahu ateye ubwoba yavuze. Sinari nateguye kuza muri ino nama, ariko byabaye ngombwa ko nza kugira nerekane ukuri aho kuri. Uzoducokoza mu kudutera natwe tuzomutera kandi tuzomubabarira. And here's the truth. Nguko kuri.
Israel ishaka amahoro. Israel ifise ihangiro ry'amahoro. Israel yarubatse amahoro kandi Israel izokomeza yubaka amahoro. Mbega Israel yoba ikiri muri ya migenzo ya kera? Uguteye ibuye nawe umutera irindi, ugukuyemo ijisho rimwe nawe umukoremo irindi. Dusubire inyuma gato. Mu 2006 Israel yararwanye na Hezbollah kandi byaragaragaye ko Hezbollah yatsinze. Reka dusubire inyuma ku byo Benjamin Netanyahu yavuze kuri Iran. Benjamin Netanyahu yarongeye guha gasopo kuri Iran avuga ko Iran ikomeza kurwanirira Hezbollah atahantu ifise Israel itoshitsa ukuboko. Ivyo byose barumva ko ari ivyerekana ko Israel itangiye kutavyorosha. Tugaruke ku rupfu rwa Hassan Nasrallah. Mbega ibindi bihugu vyavyifashemwo gute kuri urwo rupfu rwiwe? Nko muri Syria biragaragara neza ko byari ibyishimo kuri uwo munsi yapfa. Nkuko mubibona urabona wari umunezero, ingoma zaravuga. Joe Biden nawe agahakana ko atari Israel iri nyuma y'urupfu rwa Hassan Nasrallah. Ivyo byose ni ibintu biriko vyerekana ishusho mbi ku bindi bihugu. Mbega ku mugabane wa Afrika, umugabane wirabura, turetse ibihugu vy'abarabu biri muri Afrika biriko vyerekana ko ivyo Israel iriko ikora atari vyiza. Mbega ibindi bihugu biguma bitekanye ntaco bifise bivuga, ntaho vyegamiye hoho. Ni hano dusozereye kino kiganiro. Reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikirana. Niba utaravyonda subscribe ifyonde kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira uzoze ube uwa mbere mu kuraba ibiganiro vyacu. Reka tubashimire mwebwe mwese rero mwadukurikiranye. Ejo birakoze Dasin kuri micro naho ubutaha.